Mwiriwe cane mwigisha mwiza wo mw'ishuri ry'abarundi bose. Ego hanyuma aka gafoto ndakakurungikiye kubera ko inyigisho waduhaye uno munsi zanshitse ku nyota, kanatsinda niko wiyamira, wama uriko uraduhereza inyigisho nziza cane zidufasha ku munsi, nkaba ndabateye intege rero, mubandanye mukomera, mubandanye mutugirira neza, mubandanye mutwigisha kugira ngo tuze duheze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Rero mu cigwa mwaduhaye uno munsi kuri wa Mungu cavuga cane ku bunywanyi bwiza cane, mwananyibukije akantu naheruka kera muri kirya gitabo cakunda kwandikwa na Marie Louise Sibazuri kivuga ngo umubanyi niwe muryango. Vyaciye bisubira kunyibutsa ingene imigenderanire myiza n'abavukanyi ingene yama imeze, mugabo kenshi na kenshi ugasanga twebwe bene iyo migenderanire twotegereza kuyibagara ngo ibe myiza, tuguma turiko turayitosekaza, tukaguma turondera aho gushira imbere ivyotuma abantu duhura, tukaguma turondera ibidutandukanya n'abagenzi. Rero ni nayo mpamvu nshinda kurungikira ako gafoto kugira ngo kuri irya nyigisho mbona bijanye cane, wanyibukije ikintu gihambaye cane, nibutse isoko nkuru ya Bujumbura kera, kuko nigeze kuba nkorera harya hafi zaho, hari hashajije, hari heza n'ukuri, ariko inyuma zaho ubu ingene umuntu yoharaba ingene hasigaye hari umusaka, agahinda n'amarira nivyo bica bintanga imbere, nkagira umubabaro muremure cane ndahibutse kera, nkaca ndaba no kuri iyo foto kuri ico gihe co kuri uwo muperezida yarahari ico gihe, yugurura icese iyo soko, umuntu agaca araba ubunye ingene imeze, ntawobora kugira amaganya n'agahinda abona ibiriko biraba uno munsi mu gihugu cacu. Yego ni igihugu ciza c'amata n'ubuki, mugabo ikibabaje nuko na nyamata tuguma turiko turayonona, tuguma turiko turayashiramwo ivyatsi, uce wibaza nk'umuntu aguhaye amata ubwo yasanzwe ari meza agaca arundamwo nk'amakara, nk'ifu y'amakara, uca ubona ingene vyoca bisa. Sinibaza ko naho amata ari meza ko ariho wava yubahuka kuyanwa, canke uca wibaza nk'uca afata nk'ubuki kurya dusanzwe tuzi, agaca agenda akaburundamwo nk'ibintu nyene vy'imicafu bibi, akaburundamwo nk'igitoro, akaburundamwo ibindi bintu vyinshi vy'imicafu nyene, imyanda. Sinibaza ko ariho hava yubahuka kubunwa. Rero kenshi turaguma tuja ngaho tukaguma dusigiriza inkore ku maso ngo dufise igihugu c'amata n'ubuki. Ego Imana yakiremye ari igihugu c'amata n'ubuki, ikibabaje nuko twebwe abarundi, twebwe beneco ajwe tugaruka kugicafuza, ya mata Imana yaduha tukayarundamwo ifu y'amakara, ifu y'ivyatsi, imyavu, ibiki vyose tukarunda muri ya mata, aho kugira ngo atugirire ubuzima bwiza ahubwo aca agaruka akadutera ingwara. Tugaca dufata bwa buki Imana yaduhaye ari bwiza tukaburundamwo imisenyi, tukarundamwo ibintu nyene tutokubahuka kunwa, bikaca bituma bwa buki butatugirira akamaro nk'uko Imana yari yaburemye ngo butugirire akamaro. Rero ico mbona twebwe abarundi twagerageza tugasubiza agatima mpembero, tukaguma twiyumvira ivyotuma duhuza, tukirengagiza canke tukiyumanganya ivyotuma ducanamwo canke dutandukana. Ni muri ubwo bukengurutsi nagomba ndabakengurukire cane, nongera ndabatera intege, nongera kandi nsaba abandi banyeshuri bagenzanje yuko izi nyigisho zitogarukira ngaha, ariko twoza turazishira ku muzirikanyi zikatugirira akamaro, gutyo kugira ngo na mwigisha wacu ntazohave abona canke ntazohave yisanga twabaye nka kwa kundi imbata ngo umuntu ayisuzeko amazi aca atera atemba, ntazohava asanga ariko arasuka amazi ku mugongo w'imbata ataco biyamarira, ariko
dusange nyabuna yacitse, umwigisha wacu yacitse, we mwigisha wacu tuzosange wacitse source canke reka mvuge ati sinzi ko navuga isoko, source ngira ngo ni isoko, yego isoko ry'amazi meza y'umusarara ashobora kutugirira akamaro kubera inyigisho tuzoba twaronkeye ngaha mw'ishuri. Murakoze, murakabaho.